Yes, what's up guys? Welcome Sanam TV. Karibu sana muri UWEZO shoes. Ya abarundi benshi banzi kwizina rya BIZZO UWEZO. Ariko nkaba ndandaza w'umuziki, nkaba ndandaza ibirato. So far nagomba kubakaribisha muri UWEZO shoes. Kandi ndaryoheye kubona Sanam TV mwantembereye ni ibintu bihimbaye gose. Kaze muri Sanze. Idea yo gutanguza UWEZO shoes kwanza jewe ndumurapere ubuzima bwanje ni hip hop, so ikirato kiri muri bimwe mu mico n'imigenzo y'umuntu wa hip hop. So nararavye nakuze niyumvira business nokora iyindi apara y'umuziki kubera nasanze abaririmbyi benshi cyane cyane bakomeye bafise vyinshi babangikanya umuziki. Ndavuga ati ni giki nzokora kijanye na jewe gisa na jewe kubera nakuze nkunda ibirato gose. Je ndibuka narashobora kugira ipere 10 z'ibirato mu nzu, ufise ipantaro 2 cyangwa 3. Umva ibirato byari vyinshi kuruta ikindi kintu. Haragera ahantu mvuga ati nibyohereraho kubera no mu ikarti abantu benshi bari banzi ku birato. Haje nakadiri benshi birato bavuga ati tuje kubaza BIZZO nta birato za kubura. So ndavuga ati ntivyohereraho ba bantu banje bamwe banyumviriza bakeneye kubegwa ku ruhande rwo hasi, byo bavyiza kurusha baje kuntemberera kwiduka bakasanga hari birato. Niho nace mfata umwanzuro wo gutangura gucuruza ibirato. Mahera yatanguje no mugambi sinovuga yuko yavuye mu muziki gusa, ukubera je namye nakuze nisumamwe nakorana n'ibundi buzi bwinshi. Naratarataje hirya nino ndagera ku Agatahe gato. Novuga yuko ariko natanguye kurangura ipere zihera ku 10 gushika kuri 20. ndagenda ndashima Imana ubungeze kuri 250. Ejo nihenze hari genzo wangeze ku majana 5 ngere no ku gihumbi. Ngiri duka giza ry'umuririmbyi ruta iri imubona. Kuba umuririmbyi no kudandaza ku ruhande rw'iwanje showbiz ndayita show yinziza amahera, ndayita show business, ndayiha amajambo yose. So ndingaha mwiduka nkabandi ko ndinziza urufaranga ku ruhande rw'iwanje niyo nita show business. Nibaza yuko bariho show business yo zirutiyo. Ya na cyane abantu benshi barandondeye inbox bamaze kumva yuko nsigaye ndandaza, baravuga ati ugira uhebe umuziki bimeze gute? Ndababwira ati singire mpebe umuziki ahubwo ngire nisumemwo ukundi kuntu kugira nzane amahera make nzokurino mu muziki, muzoronke video n'ibindi bintu bifise quality nk'ivyo mwamye munsaba imyaka yose. Ku ruhande rw'iwanje kuba hariho rino duka sinibaza yuko bije kwica career yanje, ahubwo bije gutuma career yanje yiyongera inguvu iba professional. Ndonka abakiriya b'ubwoko bwose, hariho abajene, abagabo, abatama, urumva bose cyane cyane abajene nibo benshi sinobesha, ariko abakiriya b'ubwoko bwose baraza. Ya turabivanga kubera twatanguye ducuruza magaze, ariko dusanga hari birata abakiriya baduha amakomande tudashobora kuronka muri magaze, kubera mu birato biza cyane cyane muri Afrika bya magaze byinshi bihera kuri size 40 kuduga gushika kuri 46. Ariko hari abantu bambara ama 35, ama 36, ama 37, ama 38, nabyo bikaba ari birato bigoye cyane kuronka bishasha. So turavuga ati nitwo vuga dukorane n'abakiriya bamwe, ahubwo tugerageze gukorana na bose
cha tuvuga ati reka tubivange mbere twaciye dusanga na baro harimo ibirato biba bifite quality nini kuruta mbere na bimwe bishasha dora turonka tuvuga ati reka tubivange. Itandukaniro riri hagati y'ikirato ca baro si rinini kubera kenshi magaze ni kirato gishasha kitarambagwa, baro ni kirato cigeze kuba gishasha cambawe ariko kubera kiba casohotse ku rwego rwa buraya kubera twaragerageje gukurikirana ibintu by'ama quality igituma quality z'ibirato zirutana dusanga hari ibirato bishoboka ku rwego rwa Afrika n'ibisohoka ku rwego rwa Amerika iburaya n'ahandi dusanga Afrika dufise quality iliro kuruta abandi. Rero bimaze kuza original muri Afrika usanga byaciye buraya kwanza nico gituma kenshi bishasha bikomeye biri original usanga akabeyi kisununuye gato kuruta bijya bishasha byaje ku rwego rwa Afrika. Bamwe bavuga ati bavyita ngo ni Uganda ngo ni China ibintu nk'ivyo usanga bifite low quality. Ariko ku ruhande rw'iwanje kubera ico nakuze ndakizi kandi ndagikurikirana cyane ndagerageza bya bindi vya low quality ntavyo usanga ngaha mu iduki wanje. Muncamake umuntu ntiwawe mwumvisha ku masanamu ariko umuntu ari ku kibuga biroroshe kumwumvisha ariko ico nobwira abantu hariho bishasha ari special one hariho bishasha ubu ibirato bikunzwe kenshi usanga ari ama original bivana naho umuntu arangurira kubera no muri Afrika hari abantu bagerageje kugwana nico kintu c'ama low quality baza kuranguza ibintu original nico kintu ubu abantu benshi bariko baritaho cyane kugura ibintu bifite quality kandi bishasha. Abaririmbyi barimo benshi mbere ntibesheye novuga yuko viduka ryuguruye abaririmbyi nibo babaye abakiriya banje ba mbere benshi bivanye n'ubucuti dufitaniye. Ntako ndabashimira kandi nkaribisha n'abandi batarahashika ariko kandi ndasupportinga abagenzi banje bakora ama video ntibazokwitinye ku ruhande rwo hasi UWEZO shuzira ngaha bazoye tuvugane igishoboka tuzobafasha. Ibya video ntiyovuga ngo muraheza canke murakotesha baragikoresha muri video ku mwanya nitwovuga tubarihisha amahera nkuko biyumvira tugira support kubera turazi umuziki wacu Febresi ufise turazi yuko abaririmbyi benshi dukenye kuri ubwo gufashanya kugerageza kugwana tugwanira umuziki wacu ni vyiza ndibaza imbere tuzobaho neza ariko twabanje gufatana imigongo. Ikintu nobwira aba fans cyane cyane sindabita aba fans b'umuziki wanje ahubwo n'abafanzi b'umuziki w'u Burundi kubera twese turaririmba tubahanza amaso bo so no babwira yuko ntahevye umuziki ahubwo nongeye ingufu nyinshi mu muziki kandi ngiye no kubaha ibintu byinshi byiza. Ntako ndabakaribisha kuri UWEZO shoes naha muri Centre Ville hampande ya Sokabu siege kuri Galerie Kanje ahanyene kubavunja ucinjira ngaha ku maferuje ubushitse so ndabakaribishije muri UWEZO shoes babone bitangaza murakoze.